Ndabaramukije ntongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'inama nshingamateka. Gutora amabwirizwa meza kandi ku neza y'abenegihugu ni imwe mu nshingano y'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro turagaruka ku nteguro z'ibwirizwa zibiri zemejwe n'inama nshingamateka muri iyi ndwi irangiye. Imwe ikaba ari integuro y'ibwirizwa ryerekeye amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ibanki y'iterambere rya Afrika BAD kubijanye no gushigikira iterambere rirama biciye mu kugwiza umwimbu no mu guhingura ibivuye mu burimyi n'ubworozi mu mugambi PADECAEB. Integuro y'ibwirizwa yindi yemejwe ikaba yerekeye amasezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ikigega OFID kubijanye n'umugambi wo kugwiza umwimbu mu burimyi hamwe no kugwanya ubukene mu Burundi, umugambi bise PIPA VB. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba ari we yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka kugira ngo asigure ibijanye n'izo nteguro z'ibwirizwa. Kubijanye n'umugambi PADECAEB yamenyesheje ko ayo masezerano ajanye n'imfashanyo ibanki BAD itanze ingana n'imiliyoni 20 z'amadolari y'Amerika zije mu ihangiro y'iyo banki yuko Afrika itegerezwa kugaburira Afrika biciye mu burimyi n'ubworozi. Ati bikaba bije rero no gusahiriza leta muri rya hangiro ko umunwa wose uronka ico ufungura nayo umufuko wose ukaronka amafaranga. Akoze ku mijambo y'inteko umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa y'inteka umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, banyakubahwa bashingamateka, bakozi bo mu nama nshingamateka namwe twaje tuzananye, banyakubahwa bamenyesha amakuru, nongeye gukenguruka ubugira kandi kuri ino teka na kano kanya mu ndonse nkeje kugira ngo tuze turabwiraho tugejeje mu bijanye n'imigambi yo guteza imbere abenegihugu. Leta rero y'u Burundi yaronse imfashanyo ingana n'amahera angana miliyoni 20 z'amahera y'abanyamerika, ikaba yaronkejwe n'ikigega BAD. N'uburyo rero bwo gushira mu ngiro umugambi wo gushigikira iterambere rirama mu bijanye no kugwiza no guhingura ibiva mu burimyi n'ubworozi ngaha mu Burundi. Uwo mugambi ukaba mu mpfunyapfunya ari PADECAEB. Uyo mugambi urajanye rero n'ihangiro ibanki y'iterambere rya Afrika, banki yishinze co mu kiringo c'ibihumbi 2013 gushika 2020 aho bavuga bati Afrika itegerezwa kugaburira Afrika kandi dutegerezwa gushika ku mahinguriro yo guteza imbere uburimyi n'ubworozi ku neza yo kubaho kw'abanyafrika. Ibiro bibonekera kandi no mu mugambi ngenderwako w'ibanki ya Afrika yishinze kugira ngo haboneke ihinduka ry'uburimyi mu mwaka wa 2013 gushika mu mwaka wa 2025, kugwiza akazi mu gwaruka, uguhangana n'ingorane ziturutse kwihindagurika ry'ibihe no guhangana n'ikiza ca COVID-19. Biro muca mubona yuko bije gusahiriza leta y'u Burundi
muri wa mugambi w'uko umunwa wose w'umwenegihugu uronka ibyo ufungura kandi n'umufuko ukaronka amahera. Ahanini uwo mugambi ugizwe n'ibice bibiri. Igice ca mbere ni ugutunganya neza amatongo n'indimiro, kugarukana akanovera k'isi ndimwa, kuyikingira no kwandikisha amatongo. Aha ni bimwe twama twavuze byo guca imikobeko, byo gutunganya imyonga n'ibindi. Igice ca kabiri ni ukongerereza umusaruro utuma abenegihugu bashobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe no kubashigikira mu buryo bwo gufungura neza. Hariho gushigikira iterambere rirama mu bijanye no kugwiza umwimbu, mu burimyi, mu bworozi no mu burovyi, kuwubika, kuwuhingura no kuwudandaza. Hariho hakazotezwa imbere ibiterwa bitatu nyamukuru: umuceri, ibigori, hakaba harimo kandi gutabira isi no kuyongerereza uburyohe, guteza ibiva mu bworozi imbere bw'amafi hamwe kubitunganya neza. Uwo mugambi igice kigira gatatu ni ugushigikira no gutera intege ibisata mu kwiyumvira ku migambi ijanye no kugwiza umwimbu mu burimyi, kugira ngo mwamubona yuko kenshi na kenshi imigambi igiye guhera mu bushikiranganji vyama bigorana, ariko twatekanije yuko ubu tuzogendera hamwe haboneka uburyo tuba turi kumwe n'abajejwe intwaro. Navuze gutunganya no guhuza ibisata bigize uwo mugambi imwe twita coordination. Aho uyo mugambi uzorangurirwa ni mu Kirundo, Muyinga hamwe n'Ingozi. Aha nyamukuru uje gusahiriza wa mugambi wari uhasanzwe muzi neza ku izina rya Patare Bebe, kugira ngo abenegihugu baronkera koyoko, na cane cane iriya ntara ya Kirundo yama ari ikigega c'igihugu mu gihe ikirere kigenze neza, ariko mu gihe hasi uruzuba murazi namwe ingene bitubera ingorane mu gihugu. Hakazwamo rero n'imigambi yo kuvomera. Nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka muri make no kuzana iyi nkuru nziza kugira ngo muyemeze, dushobore aya mahera gutangura kuyakoresha, kandi nta bintu by'amananiza barinze kudushirako. Murakoze. Nayo kuvyerekeye umugambi PPRVB nawo nyene ujejwe guteza imbere uburimi n'ubworozi, ukaba uzotwara yose hamwe amafaranga miliyoni 101 y'amadolari y'abanyamerika, ariko agatangwa n'ibigega bitandukanye. Ikigega Ofide kikazotanga miliyoni 200 z'amadolari nk'ingurane izorihwa mu myaka 15 ku nyungu ya 2% ku mwaka. Umunwa wose w'umwenegihugu uronke ufungura, kandi n'umufuko wiwe uronke amahera. Nta kindi kandi tujejwe atari gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu cacu ciza gitere imbere, kandi n'abenegihugu boroherwe mu mibereho yabo ya misi yose. Ibiro rero bigaca muri kino gisata tujejwe c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije. Ni naho rero muri iyo ntumbero leta y'u Burundi ifadikanije n'ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere ry'uburimyi FIDA, bagiye hamwe kugira ngo hajeho umugambi munini wo guteza imbere byo bisata. Byo kandi bikaba byavuye ku bugene igihugu c'u Burundi gifitaniye imigenderanire myiza cane
n'ikigega mpuzamakungu FIDA hamwe n'uko uburyo bwose baduhaye kuva muri 2009 kugeza muri 2020 basanze bwakoreshejwe neza kandi bwatumye igihugu cy'u Burundi koko gitera imbere. Imigambi nka yose dukora dushimikira ku bice bitatu: hariho kugwiza umwimbu, hariho kuwegeranya no kuwubungabunga hamwe no kubika, akaba kandi kuhingura kugira ngo ushobore kubikika cangwe umuntu ashobore kushira ku isoko. Aha tukaba ubu tubona yuko umwene gihugu ariwe twoshimikira ko na cyane mu kubahimiriza kuja mu makoperative, gutyo bagaca baba umushinge w'iterambere rirama mu gihugu cyose. Uburyo bw'uwo mugambi bungana n'imiliyoni 101, ariko hakaba hari abo dufashanya mu iterambere bagiye hamwe kugira ngo ubu buryo buboneke. Ikigo FIDA cabanje kuduha imiliyoni zirenga gato 27 z'amahera y'Abanyamerika. Ibituzanye muri ofide bari bemeye aya mahera ya mbere ya FIDA ni imfashanyo, ntabwo ari n'ingabire singurane, ariko ofide yavuze ati reka nanje njemwo ndabaha imiliyoni 20, ariko zibe ingurane itavuna y'amahera 2%. Ndaza kubivuga tuzotangura gutanga imyaka 5, iyo ngurane tukazoca tuyiriha imyaka 15. Hari ikigega Fonds Vert Climat naco nyene caramaze kwemeza imiliyoni 10. Leta y'u Burundi yiyemeje gutanga imiliyoni 11. Abene gihugu intererano atari amahera mugabo ku nguvu afatiye ku nguvu bashira mu bikorwa n'ibindi angana n'umiliyoni 8 miliyoni 1. Hariho intererano ya PAM ingana n'imiliyoni 7, mugabo bakavuga bati twebwe nzozana amahera tuzoza gutanga ibikorwa aho mu karere uwo mugambi uzokoreramo. Gushika uno munsi hakaba habura imiliyoni 13, ariko nkaba ndamenyesha yuko ikigo mpuzamakungu FIDA camaze kwemera yuko hari amahera agenewe Burundi agera ku miliyoni 33. Turiko turagirira umugambi ngira ngo tuzokuramo nazoza gusahiriza naho. Uwo mugambi nkuko namenyesheje uzobera mu ntara 5 mu makomine 20 ku mitumba 218. Hari intara ya Gitega na makomine 7 ariyo Bukirasazi, Giheta, Gishubi, Taba, Makebuko, Nyarusange na Ryansoro. Intara ya Karusi na makomine 3 ariyo Gihogazi, Mutumba na Shombo. Intara ya Kayanza na makomine 4 ariyo Gatara, Kabarore, Kayanza na Matongo. Intara ya Ngozi na makomine 3 ariyo Marangara, Mwumba na Nyamurenza. Intara ya Muyinga na makomine 3 ariyo Gasogwe, Giteranyi na Muyinga. Ngira ngo aha muraza kubaza igituma muraza kuraba yuko bava muri amakomine atabandi dufashanya mu iterambere bariko barahakorera. Ibikorwa nyamukuru by'uwo mugambi no gukingira imisozi hanamye, gutunganya imyonga, kuvomera imirima iri ku misozi akanakabijya, kubaka inyubako zo gushingura umwimbu ni y'amahangara, gusanura amabarabara y'imigenderanire kugira ngo abene gihugu bashobore gushikira imirima yabo byoroshe,
guteza imbere uburimyi n'ubworozi be no gushigikira amakoperative, gushigikira kandi ibiro bitanga impapuro ndangatongo mu makomini. Murumva yuko mu migambi yose turiko turashiraho hari ibyo dushimikirako, na cyane cyane ibi bintu by'uko umwenegihugu abona ko itongo ryiwe ari wo mutahe, kugira ngo bishoboka tugeza ko afise urupapuro ndangatongo. Ibikorwa bizorangurwa, mwumvise ko hari abantu abagiye hamwe kugira ngo aya mahera ashobora kuboneka. Muri ofide bavuga ati twebwe amahera azokwibanda kuri ibikurikira: gukingira imisozi hanamye no gutunganya neza imyonga, hakaba kandi bimwe twavuga byo gusanura utubarabara tw'imigenderanire no kubaka rero inyubako zo gushiramo umwimbu. Hanyuma hariho uburyo bwo gushira mu ngiro no gukurikirana ibikorwa by'umugambi wiyaguye wose. Binavyo ni ikigo mpuzamakungu FIDA kizotanga uburyo. Ibiri mu masezerano y'ingurane namaze kubivuga, ni ingurane itanzwe ku nyungu zitavuna mahera 2% ku mwaka. Iyo ngurane ikazotangura kwishurwa umugambi umaze imyaka 5 ukora, hanyuma akazoca yishurwa mu kiringo c'imyaka 15, ariko azozararihwa uko amezi 6 agiye arahera. Mukamumva yuko n'uyu mugambi muwushigikiye ari ku neza y'abenegihugu. Murakoze nyenteka. Abarongoye imigwi y'amaho yo mu nama nshingamateka yize izo nteguro zibwirizwa bamaze gushikiriza ibibazo bashikirije umushikiranganji hamwe n'impinyanyuro babonye ko zikenewe, abashingamateka baragize ico bashikiriza. Bamwe bakaba bahagaze cyane ku kibazo c'ibyo bisunga kugira ngo batore intara zimwe bareke izindi. Ikibazo ngomba kubaza n'akabazo gatoyi ndetse kanabajijwe n'umugwi, kakaba karaba izi nteguro zose. Ndakabajije kuko mu ngendo twagize mu karuhuko abenegihugu baragiye bakimbaza niki kijanye na critères liés au choix de ces provinces et communes concernées par iyi migambi. Ndibuka sinzi abashingamateka bo mu ntara ya Mwaro twari kumwe, ibi barambajije bati twebwe ngaha mu ntara ya Mwaro haraba ntawe nije nimwe, nta kintu na kimwe kiza gidufasha, twariko tugendera amakoperative n'ibindi gikorera ngaha muri no ntara. Nagira asubire rero tufashe neza kuko twumve ikintu muhagarara ko nabonye ko mwavuze ibijanye n'imyonga n'ibindi, twumve ko koko bene iyi migambi yoza ikwira hose, maze abenegihugu ntibagende bidoga. Sinzi ingene mu bipanga kugira ngo ntihagire ibibazo nk'ivyo twosubira kubazwa, kuko barambye ati ngahe Mwaro turorora turakora turafise n'ibiki, mugabo nta projet nimwe iza kudufasha kugira ngo twisununure. Murakoze nyene iteka kuri kano kanya mu mpaye. Muri projet ya PADECAEB aho nyakubahwa mushiranganjiye yavuze ko concernant l'élevage, le choix a été porté sur les 4 porcins et poissons, car il s'agit d'une catégorie d'élevage accessible à tout le monde, surtout les personnes à faible revenu et vulnérables, contrairement aux bovins. Ndibuka mushiranganji yigeze kuca hano turiko turamubaza ibijanye n'ibitungwa, sinduka ko ari kuri imanda nuko ari kuri mandeze, uko niko mandeze nari hano aratwemerera ko avuga ko iyo inka uyihaye ntawe nikora ko nayo iciba ntawe nikora, no kuvuga ko ishobora kugira ibibazo adashobora kwitunga. Muri iri projet rero turabona ko habaye privilege ibitungwa bito bito muri iyi projet.
twofata ko muri irya ntumbero mwabivuzemwo ibitungwa bito bito bigiye guhabwa abantu bato bato, hama ibitungwa nk'inka bigiye guhabwa abantu bishoboye. Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo kigira kabiri, nyakubahwa cegera ca kabiri c'uko nshinga amateka yagiciye ko kijanye n'ingene intara zifashwa n'aya maproje, ndetse no muri proje yindi yeje guperezida abantu kuvugwa buno mwanya ya kabiri. Ikibazo ca mbere cabajijwe kivuga critère de choix des provinces d'intervention de ces projets. Aha rero nagira mvuge ko nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru n'amateka yavuze ni ibintu bigaragara muri Mwaro, kuko ukorera muri izi proje harabaho kwamabarabara y'imigenderanire n'ibindi asubirwamo biciye muri aya maproje. Bicaye boneka ku ntara zimwe zimwe ko tuba ducamwo zaba Kirundo, zaba Ngozi n'ahandi, uziciyemo kenshi urabona ko hari amabarabara agendeka bukebuke kandi ari hagati mu ntara. Bisigura ko ayo maproje afise ikintu kinini cyane afasha mu migenderanire y'abantu, kugira ngo banahane bidanazwa hagati yabo, ndetse bashoboye gushobora n'umwimbu bashobora kuba baronka, ndetse naho tuzobari izi proje. Ibi rero ndiko ndavuga ko muri Mwaro turetse les routes connexes au projet de construction de la RN nkuru igije iva Gitega Mwaro Bujumbura Nyakararo, ahandi hose ugiyeyo ntibishoboka. Bigaragara ko hari ibintu tuko turahomba, kuko aya maproje nibaza ko le choix des provinces d'intervention zoza ziraba baravye nkuko nyakwa Kome yabivuze, honorable Kome yabivuze, bakaraba yuko intara yigeze kuronka iyi type de projet, bashobora kuraba iyindi nayo kugira ngo ibeneficie de ces travaux connexes au projet. Kuko ubundi uravye hari intara nyinshi zironka d'autres projets autant de fois, ariko izindi ntara zitaregera zironka. Nyakubahwa mushikiranganje muduhumuriza, nubwo nabonye ko hariho les projets ziko zategurwa na gouvernement mu yandi autour de 53 millions de dollars je crois, mukaduhumuriza ko izo ntara zindi nazo zitarashobora kuba ziko zirabeneficia cyangwa hezi imyaka zirabeneficia d'autres projets nazo zoshikirwa. Ibibazo vyari ivyo nyakubahwa mushikiranganje, kandi ndashaka umuco mumpumurize, kuko ivyo bibazo nyakubahwa yabivuze nyakubahwa cegera cyangwa cy'umukuru n'amashabateka ni ibibazo bitubazwa kenshi, kuko abandi babona inka bazironka bakabona ivyo byose bikorwa, ahandi ntibyigere biboneka, akavuga ati none igihugu ntitugisangiye twese, kandi iterambere ntiryova hose, kugira ngo mwese les opportunités zihari zibe zikoreshwa nk'uko bikenewe. Murakoze. Abandi bahagaze cyane ku bijanye no gukurikirana ibikorwa bene iyo migambi ikora ku rubuga, bakaraba koko ko uwo mugambi uko ubutunganijwe ariko uburi kurakorwa ku rubuga. Mugabo nkabaza nti mbega hoba hariho anuti, hariho n'histoire yakibajije ariko aravuga les indicateurs, voilà les indicateurs de résultats, c'est-à-dire la production par rapport au moyen investi. Naje ico ndagifise kubera urashaka kuja kuri terrain aho projet ikorera, ukabona ko hari vyakozwe mu gufatiye ngaho gusa, utaravye l'équilibre iri hagati y'uburyo bwakoreshejwe n'ivyo bikorwa vyakozwe. Ushobora gusanga hakozwe bike kandi uburyo bwari bwinshi, kandi ari uburyo tuzosubiza. Ukabisanga rero n'ideni iratugoye gushobora kwishura. Ico niko ndakivuga kubera nakibanyemo ndakizi, kandi hari n'abantu twigeze kubipfa, kubera ndiko ndaraba amabije n'ivyo bikorwa tweze kubipfa, barabwira na buramatari batunda zose kuza ibintu bene ivyo byarabaye. Nico gituma rero ndiko ndakigarukako yuko hoba iyo outil de verification. Hanyuma rero ikindi turazi ko ubu la porte d'entrée du développement yuko ari commune, le niveau décentralisé. Ico sije ndakivuze ni politique ya décentralisation ivuga yuko la commune ari porte d'entrée du développement. Rero nkibaza none nk'iyi migambi y'uburimyi n'ubworozi kwikorerwa mu ntara, ikorerwa mu makomine,
mbega ntibishoboka yuko ubwo buryo buja mu mafaranga y'amakomine asanzwe yokoresha hanyuma ari abahinga bakeneye bagashobora nabone kubarondera. Ikindi ko ndakivuga ko nshaka yuko au niveau central ibi by'amanite de gestion n'ibindi babigabanya ubushobozi kuko twe twarashobora kuba baratubonye unité de coordination et de suivi ibiko birakogwa baje ugasanga uhari ugasanga ni imodoka 200 imodoka 200 imwe yose yajemwe umwe cyangwa imodoka imwe babiri bari gushobora kuza ari batanu mu modoka habigi twaragerageza kontabiza dufatero minimum y'uburyo bakoresheje tugasanga ubwo buryo ni bwinshi cyane. Ivyo bikenshurwa kuri bimwe tuko turavuga rero yuko ushaka gusanga ibyakozwe ari bike turavye uburyo bwakoreshejwe. Aho rero nagomba kubaza umushikiranganje nabonye ndashima kandi aho bavuga yuko l'exécution les services de consanté ziba zirimwo ama ONG aribo partenaires d'exécution aba ONG locale ivyo kandi byari bihari ivyo nivyo gukenguruka cyane mugabo on peut aller plus loin et kugira ibigenewe abene gihugu abari bo bikorera tubone ko ari akarusho ntabe ya ma projet tubona twari uburyo bwinshi mbwa tugasaba wa mwene gihugu aracameze kwa kundi nico nagomba gushikiriza murakoze nyene iteka. Ikibazo canje kijanye ni projet PIPARVB turiko turaraba ngene umugambi wubatse n'umugambi umeze neza cyane harimo ibintu byinshi kandi vyiza byoteza imbere abene gihugu bagatera imbere muri byose nkuko uwo mugambi ubivuga. Akabazo rero fise nuko hari imigambi myinshi horiza uri kuraraba inyubako ugasanga uwo mugambi wubatse neza ariko ugeze gushirwa mu ngiro ukaca usanga nimba ari inyubako bagomba kubaka ugasanga bubatse akantu katameze neza na cyane cyane yuko muri suivi usanga umenga administration arabaze barayinyora ukaca usanga na cyane cyane ko bica mu bijanye n'abajya bahiganirwa amasoko ukaca usanga umenga hari handi hantu bakontororerwa. Nagomba rence mbaza nti none aya ma projet naho yoba ari n'ijya yindi projet de strategie mwasizeyo kugira byukuri umugambi uko wubatse abari kuranguka zimeze gute kugira ngo byukuri tubone ko ari akunguko abene gihugu bariko bararonka na cyane cyane ko tubona ari imigambi yubatse neza. Murakoze nyene iteka karago. Kuri ivyo bibazo vyabajijwe umushikiranganje Deogide Rurema akaba yaragize icashikiriza. Nakuba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka jewe ncaruka bavuga ngo umwana imwaro cyangwa ufise umwana imwaro mugabo murabona kwibi mwe muriko muravuga ngo imwaro nta ma projet hari kandi ubwa mbere ariyo yararundaniye none byahindutse gute. Nagomba ariko ndabaremesha intambwe iri kirategwa niyi mu myaka yahera mutereza amaso nyuma mu myaka 10 cyangwa imyaka 15 imigambi ya leta yakogwa n'abahinga bo hanze kandi abo bahinga bo hanze iyo baje kugira la formulation ou l'identification des projets baca muri ministère kwa mushikiranganje ngo abugururire irembo mugabo ntibabaje kumuraba ngo abaze ibikenewe mu gihugu. Iyi ni intambwe ya mbere bagaca bagenda cyo kimwe na hariya hasi bakavuga ko bavuganye n'abene gihugu mugabo ugasanga abajeje intwaro abari mu bushikiranganje butandukanye nta ruhara bafise. Ni naha nabonye honorable Dieudonné umuntu aja akamubakira agahangara ari buramatari cyangwa ari musitanteri yavuga ko amufashije nawe agakoma amashi. Mwumve yuko aribo bategeka aribo bari bazi ingorane
cyangwa iby'igihugu gikeneye. Aha rero nubabwira ko turiko turabisezerera, ariko icyo twagiye kuraba nyamba mwarumvise icigwa twakoze kandi kiremerwa na leta atamunyamahanga agiyemo. Ni icigwa, ni igitabo kirimo imigambi y'igihugu mu ntara mu makomine. Ubu ubuje kuzana amahera tumubwira tuti twarabikoze, aya mahera yashire aha n'aha. Ngira ngo muca mubona na hariya mu guhinyanyura ibijanye n'intwaro ko mu guverineri buramatari afise kabine kugira ngo bimwe mwavuga l'administration habe de service technique hariya hasi shigikirana kugira ngo zishobore gutanga imigambi no kwerekana ibikenewe. Aro mu bushikiranganje twararabye neza turasanga ego n'iyi migambi ya FIDA ya Banki Mondiale ya BAD ikorera mu ntara zitandukanye, mugabo ntikorera mu makomine yose. Tugaca dusanga rero hariho desequilibre. Buro twafashe umugambi tuvuga tuti izi ntara abo dufashanya mu iterambere ariko barakoreramo, bakavuga ko bakorera mu ikomine imwe cyangwa zibiri, haca ba desequilibre au niveau du développement. Ugusanga nabo ku mutumba umwe bafise umwimbu abandi batagira umwimbu, cyangwa ugasanga n'umuntu uwo bita ro beneficiaire bahaye inka niho baciye imikobeko mu murima wiwe, ugaca usanga iruhande tiro twabonye ntawe bishobora gushikana igihugu. Dukeneye un développement intégral et systématique. Cyo gituma ubu twavuze tuti reka tubanze dukwize aya makomine FIDA yafinanshije kuva kera mugabo batarakwira. Ni critère twafashe mugabo turiko turagira la planification conjointe mu bushikiranganje, si kuma projet yonyene ni nama ONG, aho umuntu wese tutamubwira ngo natuzanira amahera, tumwereka aho twateguriye imigambi bimwe y'imirima y'akarorero, ubworozi bw'akarorero, ahagenewe ibigori, imiceri, ahakenewe ifumbire mu bene gihugu. Twambura tuti ngibi ibyo woshiramo amahera kugira ngo abene gihugu bashobore gutera imbere. Ico gicapo rero kiriho kandi ubu la cartographie des partenaires iriho. Ndifuza ko iki kibazo no garuka mumbwira ati turabona harabaye akarusho mu yindi migambi. Kuri ico nyene cerekeye kugenzura ingene bene iyo migambi ibiri kirakora, Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yaragize ico agishikiriza ko mbere yongera asaba abashingamateka kubigiramwo uruhara bakaja nabo nyene baragenzura. Nk'ibintu bimwe byagiye biboneka, dufate nk'imuramvya, abantu bakora umugambi bagafashwa bakarima umuceri bakawuta hagati, umukuru w'igihugu akaba ari waza kongera kubandanya uwo mugambi w'uwo muceri. Mweho ko mutikebuka kugira ngo muvuge uko ibintu bimeze hamwe. Ikindi naco numvise mwavuze nko mu Bugesera ahantu bitagenze neza. Uno munsi kwa mufise impungenge muti nibazana ni mahera babandi nyene barayikorako canke bayagwaniremo. Ariko icyo umuntu yovuga nuko yo haje ingorane mu mugambi, muri mise en œuvre y'umugambi dans projet, abantu bakaza bashwana, haba harimo ubusuma. Ni kesyo y'ubusuma bwa burimo, nico kesyo y'ubusuma. Abo rero mu bushikiranganje kumbure baze bagire nka audit, bokoze audit muganimba iyo migambi yose yarahagaze no bizogenda gute. Abantu no guhigwa ahubwo bakabazwa, bakora ko enquête administrative, bakabazwa
kuko n'amahera leta izishura. Ibyo mwavuze nivyo. Ariko rero namwe aho muri abashinga amateka nicyo mwatorewe, zamugira ijambo mushikire muri ayo maproje, ntimwimiriwe mugende muvuge muti turaje kora ibyo muri ko murakora, aho uko mwebwe mugaruka mubaza muri abashinga amateka muti ntavyo twumva ingene byageze, ati no nyakuba mushikiranganje kandi namwe mwari mushoboye kuhashika, ahubwo muzoze mugera muvuga muti twarahashitse dusanga ibintu bimeze uku bigeze wandabaga nyakuba mushikiranganje, none ibi bintu muri ko murabitunganya gute, muzobitorera inyishu gute? Icyo gihe nawe byoheza bikamufasha, kandi namwe abashinga amateka twumva yuko hari ibyo mwashoboye gufasha kugira ngo ibintu murabigene byokosoka. Bamaze kuzica ijya nino bakongera bakemeza impinyanyuro z'imigwi y'amaho yize izo nteguro z'amabwirizwa, abashinga amateka baciye bazemeza 100%. Tukabamenyesha ko kuri uwo munsi nyene imbere ko yihweza kugira yemeze izo nteguro z'amabwirizwa zibiri, inama nshinga amateka yari yabanje kwemeza impinyanyuro zarungitswe n'inama nkenguza amateka zijanye n'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2021 ushira uw'ibihumbi 2022. Aha hakaba ari naho dusozerereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.